Shamaze nk'ukwezi ngwana n'umutima wanje gukora iyi video nkumva hamwe birakenewe numva mega ntibikenewe nk'abantu mwe ngenda bagirire story time ukuntu ari nabaye kagahungu Feredina 2025 basha umwaka wose batwa mu bintu yo non natereye swata mu 2025 non natereye swata. Alors si je partage ça no kugira ngo namwe amakosa nakoze ntimuze muyakore. Nawe hari ibintu yaza kanyibwirira akambwira ati ebana mimi wanasema gati niko mrozi. None jewe kama wanasema kama ko mrozi je nibindaba nimba warabaroze je ntibindaba neza na neza umuswa twarabisa mu gitondo twumva amatara ariko araturika. Maramaze kuma amatara aya matara ari hejuru ariko riturika je nkibaza ngo ni ibintu ngira umukozi aramenya ikintu ngira ngo hari ikintu ataye hasi nkumva rimwe iraturitse ngira ubwoba ngati kumega ko yaturika ibintu ngaha anya. Hanyuma nza mbona ngiyanye mu cumba n'iryo mu cimbi wanje naginye riraturitse ndavuga ye ubwoba buranyica mungisha umwanda musohokana hanze heyo ndayimubwiye uwo munsi mu gitondo niwe nije naciye ntuko yaciye antuka arantuka hema arantuka aranyambika ibara. Hi very much kwa kunzi banje nizere ko meze neza. Uvati comme ça mon bébé, uvati comme ça mon bébé. Pole papa banje. Quoi bati? Non, tu veux jouer avec ça, il faut pas jouer avec ça. Kendra son dai ko sonike re dai kura. Kendra sonike ya. Uma bizunga. Uma biza. Pode. Ndagukunda. Urankunda? Akundana. Bonjour. Mwiriwe mwaramutse. Bivanye naho uza kuraba iyi video uri canke amasaha uza kuyirabirako. Pardonne-moi, je sais pas comment gufunga ibitambara mugabo. Comme ça c'est mieux. Non. Ok. Bite bakunzi banje. Nizere ko meze neza. Karibu kandi. Ibindi biki. We mani sarisho we. Okay. Welcome back on my YouTube channel, the second one. Abamaze kugira subscribe kuri Siren Vibes, merci beaucoup muratesa. Nigize umuntu hata nigize ngo la deuxième chaîne. Ici ça c'est la deuxième chaîne. Nakaje mbegeti. Kubera ko ku bantu bankurikirana chaîne ya mbere la chaîne mère ni Siren Vibes mugabo iyi nayo ni wanje yo gupartager ko ama experience yanje ubuzima kuganira n'abakunzi banje ivyo ntashobora kuvugira kuri media parce que hage ni kuri media sinshobora gutwara ubuzima bwanje mu gihe nkeneye guconnectinga n'abakunzi banje canke kugira ico nigishangije n'abakunzi banje kubatembereza des fois mpanagira ama vlog nkabatembereza kugira ngo jewe n'abakunzi banje tube comprendre comme ça. Anyways, rero ukawutaragira subscribe, please gira subscribe no kuri televiziyo yanje. Is televiziyo. Is televiziyo YouTube channel yanje. Kura ko Siren Vibes ni televiziyo parce que ni media iri agaya muri sense tout le consort n'ama emission atandukanye mugabo iyi ni YouTube channel. That's why mother ati welcome on my YouTube channel. Yeah. Nimutaragira subscribe, please bigira bunyo tarabyibagira hanyuma uze kumaka like ni wafashwa canke ni umva hari ikintu wigiye muri video ngira nkore umushaka kuganira namwe. It's a story time ushaka kubaganiriza. Shamaze nk'ukwezi ngwana n'umutima wanje gukora iyi video nkumva hamwe birakenewe numva mega ntibikenewe ahandi kuvumega byarana niba ntabikoze December y'umwa canke mu ntango za janvier
byaramaze gutaga hanti mugabo still umutima ugumumbwira bivuge kandi ubonye ikintu umutima ugumukwibutsa la conscience ugumukwibutsa nuko aba ari ikintu haba hari message Imana ishaka kuganiriza abantu bayo peshe nuko non il faut pas jouer avec ça sivyo ndakura mo Sonic yaragize telecommande ya televiziyo telecommande y'itara urabizi ko ari itara genda rero Sonic sindayikuremo ndayikuremo okay ntusubire rero kungora sivyo kora ngo mangire video ntusubire amukanya uza kubugarutse tekereza nka Papa True nyine batekereza none kwambaye ni modoka za Papa True wazibonye amukanya aza kubugarutse afa guhengera ngire video abazanye amajambo yewe swat uyu mwaka 2026 nukuri n'umwaka jewe narindindanye gishika cyane kubera ko narinduye mu 2025 navuga ati mana uyu mwaka mu izina rya Yesu here ninjire mu ndi mwaka muga nubwo byari meze uko mwarabonye ko abantu batwikirana so twitsaran vibes mwarabonye ko twawutangiye mu mashimwe dushima Imana ku kuntu yatwambukije undi mwaka parce abantu batawuhejeje bashe kugira ibibazo mugabo ibyo bibazo bigateba bikabatwara ariko twebwe quand même Imana yaraturinze ratuzitirira turatuzigama n'imiryango yacu turashaka guheza uwo mwaka alors jewe nanimvye kugira recap ya 2025 burya nabiriye iravuga ngo vyose birushiriza hamwe kutugirira neza asoma biramucamo bitahura yeah pole papa pole shiri wanje pole kasi dokushure kuri akagwaye inkorora ikintu cyose kiba ku muntu ubundi Imana bayakiretse kugira kimube kusatse kirakwigisha swatse kirakugarukana ku murongo ari kura derapa swatse kirakuvunagura muganya kagusigira somehow yana kiragusigira leçon rero umwaka wa 2025 kuri je wari umwaka wa leçon nk'abantu mwe Yanda bagire story time ukuntu nabaye kagahungu Feredina 2025 basha umwaka wose batwa mu bintu hamwe bon je namenyera ibibazo vraiment ndumuntu akomera ibibazo ko ndumuntu wa solution chaque problème ije mba namaze kwimvira solution kunda ivamwo kunda itorere inyishu uri yuko nja kwiramanta nja kwidoga nja kurira nja kugirante mugari ibintu bikubana byinshi tellement ukisanga uri muri mode solution gusa ugasanga ubuzima bwose bwabaye mode solution ugumutora ama solution genre nturuhuka ubaje gutora solution y'ikintu kimwe hacitamo ikindi kintu kandi ikindi kiraheze hitayemo ikindi kuri ikindi kandi ikindi kibazo kandi citayemo utarahema utararuhuka kuri rero jewe ndi umuntu namaze kuactiva iyo mode yo gutora ama solution vyihuse defari gutaho marka ko uri kurategwa n'ibibazo byinshi genre umwanya umwe kumenga nyine n'ubundi ubuzima ntibworoshe ubuzima buragoye nibisanzwe c'est normal n'abandi bakoragwana n'ibibazo byabo yo nagiye guhomaka ko umwaka wose uheze ndiko ndaruha tugeze December genre umwaka uheze handi ngene kuragira recap kuragira reflexion ukiyumvira kuva mu kwa mbere mu kwa kabiri mu kwa gatatu gushika December ukuntu wari kurabaho ukuntu ubuzima bwagenze nsanga nari muri surviving mode kuva mu kwa mbere gushika December abantu muzimu bahe mu buzima bwo survivinga murabizi ngene ari ubuzima buruhisha c'est vrai uburi kurabaho buriko abantu bakora kubona ngene uri kurabaho mugabo uri umuntu arushe mu buzima Rona handi narayivuze benga bayifana in fact igira twakoze ya mbere hahandi nyene yicara nyene umwaka handi uvuga ati giruje gushimana rero ushimana ati umwaka wanje 2025 wagenze gute ndimvye bwa ati none jewe mu bisanzwe nkangira nshimiki ku mwaka wose waruheze ndiko ndaruha reka ndabagire rero recap gatoya ukuntu umwaka wanje wa 2025 wagenze mwumve mugabo nshaka kubasigira loso basha mu bibi no mu vyiza mugwe mushima Imana kubera ko iyo Mana ni kwambika inkomezi za kuyibona wabirenganye vuga ati ibintu nabiciyemo gute
ni gute bino bintu bitanyishe, ni gute ntagiye mu madrogue, ni gute ntabaye umusazi, ni gute ntisanze kwa rojanti. Ugasanga c'est vrai ko bamubaza mugabo hariho Imana ariko kwambika inkomezi, hariho coverage wari ufise utazi ahantu yari ikirava. Jewe 2024 nararusha c'est vrai, mugabo sinarushe emotionnellement, nararushe mu mutwe kwiyumvira nyene. Nakunda gukora studio umwaka wose, natanga kuyikora kuva muri mars, genre kurondera inzu, kurondera amafaranga yo kuyiriha, kurondera ivyuma, kuja mu Bushinwa, kubaka studio, kugwana n'abafundi, kugwana n'abaki bose. Mugabo tusa numva ndikunda bikora muri enjoyment. C'est vrai ko biranduhisha, mugabo somehow ndikunda bikora ndyohewe, ata marira, ata sindigano bisigura, ata uruhe bwinshi buri mu mutima. Urumva somehow naguma mbona ibintu bimwe vyikora biraguye, biraruhisha, amafaranga umuntu kuraronka ibiraka. Urumva umwaka nyene uhera mvuga ati quand même muri uyu mwaka hari ikintu nakoze nashitse ko kandi kitesa, ni fierté kuri jewe, ni fierté ku gihugu, ni fierté kuri Zaren Vibes. Numva nyene umwaka nyene uheze nyene neza. Ariko kandi bwa buruhe bwo gukora studio ntibwigeze bwari buhari. Ndavuga ati rero cyane ntako sha ahubwo bavuga ngo umuntu arapanga, Imana nayo igapangura. Imana ni isanzwe gupanga ibintu byacu vraiment. C'est vrai turapanga umwaka, c'est vrai que il faut toujours ko upanze ibintu ubishe maboko y'Imana, ukaza kumenga uraza uzobishobora, urabishoboye, ibintu ni sawa, bizokwikora etu. Yo non natereye swata mu 2025, non natereye swata. Alors si je vous partage ça, no kugira ngo namwe amakosa nakoze ntimuze muyakore. Sinkoze studio nziza itesa murayizi, jewe ngenda nkavuga ati kameme uzari ikintu kizima wakoze. Ndavuga ati 2025 umwaka wo kuruhuka, atari umwaka ibintu namaze kubikora, kubishira ku murongo, ibikoresho byose birakwiye, studio irahari. Sanga hanu nihendeye ibikoresho c'est vrai wabizanye, wagize yo studio yetu, mugabo est-ce que wariyumviriye abantu bazokoresha ibyo bintu? Wariyumviriye le personnel zashobora ku managinga ama camera mufise, amatara mwaguze mashasha nka twadufise ari hepfo muri Aziatique tugikora ari hepfo, bazoshobora ku managinga amason, umukoresha ama microphone ari high, ari hejuru, akoresha ama mixeur, ama carte son, afise ama retour, avant ufise microphone zibiri zitatu zingahe, ushira just receiver kuri camera ukabura hejeje. Bice bitubana urudubi kuva mu kwa mbere ko twuguriye studio muri December. Kuva mu kwa mbere tuko turashugoringa kuronka ama image meza, dufise ibikoresho vyiza, kuronka amason meza, dufise ibikoresho by'amason meza. Hewe nja rero muri zo stress ntari nateguye ko nzogira aho ni mu kwa mbere. Wari wumva umenga uri proud of yourself, ibintu bigira bigende neza, ibintu bigira bitese, nta kutagize mu kwikokora, wararaye amajoro uvuga ati maka carte mémoire, akantu chaque détail warayiguze irahari. Mugabo ubuza abantu bashobora kubikoresha, aburonse ugasanga naba moins sérieux. Moins sérieux gute? C'est vrai ntabyo bazi gukoresha, mugabo harageze igihe turahomaka ko biriko biragora kubera ko batazi ari bishasha. Kamwe marabizi ko umuhini mushotera amabavu ntibazi kwikoresha, mugabo ntibemere ko batazi kwikoresha. Ugasanga umuntu aguma kwemerera ati ubunye ni bon, kaja nambwa ko ikiganiro mugaca musanga cyose ni flou canke gisukunu, ni noir, ni rouge, so ukumva muvugira mu ngurunguru, kumvugira usare. Ivyo ni struggle zo kukazi, sivyo? Nabwiye ko nari agahungu Fredina umwaka wose, sinzi abantu muzi ndirimba agahungu Fredina. Abatayeze gadaye baririmbira bavuga ngo kagahungu Fredina karongoye kuwa kane, kuwa gatanu nyina arapfa, kotsi kijumbu kirapfuba, gakoma induru inzirasha, umva amagogwa yako gahungu Fredina. Aho rero bavuga Fredina bari kuhashira uzi.
2025 kubera yari stress kuri stress ku buryo abantu banzi bari hafi yanje bo bari bazi ngo ndikunda gwana nazo bien sûr babandi ba caring babandi batahura ko quand même si on est forte parce que je sais que je suis forte mugabo même les gens fortes bararuha même les gens fortes baradendebukirwa même les gens fortes bafise umubiri w'inyama n'amaraso haragirika avuga ati no biranze barambwira ati twe nitwumva ukuntu taraja kwa Rojanti nitwumva ukuntu uri kuragwana n'ibintu vyose mu mutwe zitarasota kuko ahanda babwiye detail mugabo bamama ama résumé detail zariyo Mungu baba sha gusubirayo hari ahantu izina rya Yesu kandi abantu bakakubona mu barabara utwenga twarakora ibiganiro dutwenga babona mega tumeze neza mugabo batazi stress dufise kwingana n'isi n'ijuru aho ni ku kazi mwumve ko gushika n'isa turacasenga ati mana duhe abantu bashobora gukoresha bino bikoresho bakabikoresha neza turacabasengera mukunda sabe mbazi mwanda mudusengera kandi baye bazi kwikoresha mugabo baye na sérieux ari abantu bafise indero bafise ikinyabupfura kandi bakunda akazi kubera ko aba videographe bacu bo muri iki gihugu cacu ndabivugira nka muri video ni bake bari sérieux ni bake bubaha akazi abantu mugira mariage marabi jana sinagira mariage mugabo maze kumate mariage menshi bavuga ati jana narangaje mu videographe ndamuha 2 millions video ya mariage ntayo yampaye amafoto ya mariage sinzi yari alors ko umuntu wamurisha natwe muri media twisanga ko dukoresha abantu nyene ko kusanga mana usanga ari abantu bataza agaciro k'akazi wemereye umuntu uwo muntu kweza azogwa amafaranga azogemba kwezi guheze azokwisipa ko amafaranga mega akazi ke wagakoze neza donc hariho uzi gukora ikintu uri ufise talent yo gukora ikintu hariho na discipline yo gukoresha ikintu neza cyangwa kubaha ico kintu cyangwa kubaha akazi rero twisanga tuko tuhura n'abavideographe benshi batubaha akazi duhanavuye n'abatwiba ndatwe abantu benshi gusa bataremera ko twibwe n'abavideographe bacu nyene mugabo naganda amenyeshe ko twibwe n'abantu twafashije n'abantu twigishije twasaye amaformation bakaza bakabigisha bakongereza ubumenyi bwabo n'abantu twarihiye imiti bagwaye handi ubuvuga nti uyu muntu n'umuntu wacu nashaka kugira ikibazo ntitubimenye iyo byose ni ibintu wasanga ariko biravuga ati none ibi nibiki bimbayeko vya vrai uyu ni wagize ibi bintu mekora ko amajambo agira mwagiye mwumva ku ma réseaux sociaux y'iki byagiye bibangira ngo mwumve ngo bakora tuko turababeshera mugabo nje sishaka kubeshera umuntu uko nyene kandi un jour ukuri kuzoja habona parce que ukuntu twibwe bacane mu matohoza mais je sais ko abantu bibaza ngo ikintu chararete cyane ndazi ko abantu benshi bibaza ngo 2025 mu bintu byanduhishije ngo no kwibwa baje haja twibwe ibikoresho yaje ari nka element déclencheur iza ku iguye mu zindi en fait iguye niyo bavugira hagaze havuga ati no rero umutwe rero buri bya vrai bizigira zisote ngira sare deja twari tukiriko turagwana n'ibindi byinshi mu kazi ukaza wumva arahageretse ko n'ibindi yuko barakwivye n'amakamera yose aragiye me ivyo rene vyo mu kazi reka ndababwire ivyo mu buzima busanzwe tuve muri Seven Vibes tuje mu buzima bwa Uziane Irakoze mama Peshi mama Kori umwana wa Shadrake na mama Shadrake jewe nari maze 4 ans maze imyaka 5 nipangiye jene nasohotse muhira kwa papa just navuye iwacu banyirukanye vumo ya sabi iwacu banyirukanye sinavuye iwacu jango umubano mubi wo muhira oya numva umengo ndashaka gukura
kamwe musigaye ndi umumama kuguma mba mu nzu kwa papa ngaburira ntazi stress zo kuriha inzu ntazi stress zo kugurira amata umwana zo kumenya hasyo yiwe numva somehow sindi ko ndakora ukuntu ndavyifuza hama ndava muhira ndaja kwipangira nari maze imyaka hafi 4 mba mu Kibenga nukuri sinobabwira ukuntu aho hantu vuma nahimukiye barameze ko bavuga ngo iyo ubana na nyene urupangu biragoye kubana na nyene urupangu usanga ko muragorana nuko murastressana je vraiment reka ndababwira ikintu kimwe burya namabwira banati nukuri umujyambwa arabumwa kitukisha parce que abantu hari bafata abantu en général mu kivunga ugasanga abantu bose ko bagira babi kandi bose tari babi c'est vrai haba hariho na majorité bamuvuga ati benshi bameze uko muga ntabari bose jewe nari mpangiye umumama umumusulmane vraiment umumusulmane wanashima nagiye kuhaba misi ya mbere bamuvuga ukuntu nawe hari ibintu yaza akanyibwirira akambwira ati ebana mimi wanasema gati niko murozi none jewe kama wanasema kama ko murozi je nibindaba nimba warabaroze je nibindaba igikuru nuko je nzi ko inzu yanje nta bintu by'ibirozi biyinjiramwo parce que ndumusenzi n'umwana w'umusenzi baranzenge nta by'ibirozi bidufata mu izina rya Yesu kandi urumva hama ibintu bavuga ku muntu mugasanga banashima sije n'ibyo na marimero n'isaku bashaka gene kumucafuza kumwambika ibara me jewe nta bintu by'ibirozi nigeze mbona imyaka 4 nahabaye muri iyo nzu oya yarambwiye ati jewe ikintu tuzopfa ni kimwe ni amahera y'inzu ebana itariki 5 zirenze zitarama amafaranga y'inzu ani tuzokumvikana aransigurira n'impamvu nanje vraiment bana ndi umuntu mu buzima ahantu hose nabaye bazuba bivuga ahantu hose nabaye kuva ntangura kwipangira sinzi kurenza rosanga ntarari hinzu jamais niyo bishitse haba habaye imprévu nange ndasinyara na avance nkabwiranye neza tuvuga habaye ikibazo iki niki navuga n'amafaranga yatevye sino ndi umuntu yitwararika gose amafaranga y'inzu kuko navuga nti ifo ko mba honnête kuko nanje umunsi nubaza inzu ha umuntu yo ntandihe bizonkomeretsa rero ikintu tifita kuba gukora nantu gikorera abandi ico gihe cyose nahabaye vraiment ebana tumeze neza yarashitse muza gutari wa muntu avuga cyane sinyo no bivuga ebana akana ko tsikamushavuza wasanga aguma maraporo umukozi yagize ibi nanje nkumva ko kazi niruhiye singa nabuja amafere y'abakozi iki ndamugira ndamwongeresha usijari bikabira hetse nta fere ndende byaba bihetse nta bintu birebire that's why hana habaye imyaka myinshi imyaka 4 vraiment ebana urazi ko abantu barabajuja aba musulman just like ngiye za musulman ikindi bikije nakuriye mwisi nakuze mbana n'aba musulman nabashingira intahe ko nta bantu bakundana nk'aba musulman nta bantu bakundana nk'aba musulman izo muze murambika ibarango nabarozi nabagize nte uwo wahuye nawe niwe yari umurozi sepango n'abamizwa ngo n'abamizwa ngo arabarozi kandi hari n'abakazwa b'abarozi bapene ko tubarozi n'abakatureka b'abarozi ahantu hose ari abarozi bifa pa kwambika ibara abantu genre spécifiquement ngo abango n'abarozi oya ko barabarozi je kuva nkiri umwana mbana nabo baraturozi baratumaze mugabo kwira idimba nari imbya zabo mba nagiye kuvumba oya babantumiye kameme donc mama ko tubanye neza vraiment hanyuma mwumva ukuntu nyine shitani yari yanteje ibibazo muri 2025 cyane mbandusha kandi ko mukubivuga umuntu mubanye neza ntuteba kumuha amafaranga y'inzu urayamuha muga yafise problème yo kundugiriza kwinzu ko avyumviriye ebana agiye kwishoka sanga nyama zaduze ashikambwira ebana nyama zimepanda bei na panche ko 100,000 akawashaka ibihumbi 100 agiye undi munsi kazanga ibintu byaduze yashika yadugije inzu kandi nkumva nyine biranduhisha hama mugabo naho byanduhisha navuga ati sindi bwimuke nukuri kwimuka birarusha abantu mwimuka murazi ngene biraruhisha numva umengo hako nimuka reka nemera amafaranga ndashinda yashireko nkayashirako kandi undura 2025 itanguye deje kuragwa n'ibintu byo kukazi kuragira nte nza numva inzu arayidugije abari haheze 2 mois ayidugije navyemeye ebana yanansinya ati je nigiye mwimada kudugirije kwinzu sinzosura kuduza inzu unye ebana gushika n'umugabo we bose baranyereke baransinya mugabo basinya mapuro baravuga ati umugore ukunda muze mwana mubyango byakundwa yo casara rero reka nemira ivyo vy'impapuro yanditse
turavyemera nta ngisinyo ntazose kundugiriza kw'inzu nani nja kuntu ndasigisha amarangi ndayisubiramwo ndagira nteje kuva imyaka nahabaye irangi rifu ribaye nabi nije nagisigishiriza ko navuga ati nzinje ndayibamwo none yasa nabi nje ndayibamwo nije nzomaramara kandi ndakunda gusa kuba ahantu hasa neza reka ndahasigisha amarangi ndasigisha amarangi après deux meje murazi ngene gusigisha amarangi bizimvye ndavyibutse ngene bizimvye après 2 mois yabonye kwinzu nayisigishije yose ndane no hanze acekura kuri 700,000 ayishira kuri 1 million ndavuga mumere naciye ubwenge donc yararindiriye mbanze sigisha inzu yose abone ko inzu bayashasha aciye ayiduza ntayidugije arabimbwira kandi ndugikiye ode ntanabimbwiye ku muntu ujango ngo duhure ngo abimbwire ngo turi kumwe cyangwa arinde ntaye ngo yandugikiye ode avuga ati ntambwiye kuri ode ndamwishura ndindira abimbwire duhuye nigeze abimbwira duhuye haba haragira igihe ndaje ama procedure kuji buraya bikini bikimanira mpeze ndajibura nko mwabibonye nagiye buraya ndushe emotionnellement ndushe mu mubiri mu maso nsa nabi nanagwa bihere kuri ama stress mana mu buzima nari umuntu arusha nubwo mwabonye nagiye buraya nkakora ibiganiro nkagira nari umuntu arushe kiriya gihe nandi ngene dushobozwa byose no duhe inkomezi sino nakajembe gete muganye n'Imana iranshoboza ndagenda ndakora Imana irampezagira nakoze ibiganiro vyiza baranampemba nakoresha ibiganiro bankoresha ibiganiro ku buntu narakoresha amamisi bakampemba amafaranga yanje nkagenda ntaha fise uburyo vraiment vuga ati amafaranga amatike nakoresheje iki umuntu yagaruje basitse impombe singiye muri mwa nashe wa mugore nyene ninza ati ubu rero uvuye buraya ivi sasa auendi fasi basha ndacarusha sindanaruhuka tangura kuzarantuma ko rero ikishe biraheze haza n'iyindi muravyumva atangura rero kuntumako arambwira bana mimi nimekwambia kama nyumba nataka kuipandisha lakini hakunijibu namubwira jerega ntiwamvugije umuntu ushaka kutuzi ndumugikira audio amamagara mukavuga mugamvugi ampamagaye je nari niyumvire bwa ati n'ubu de toutes les façons amazu yazimye mu nzu ya 3 chambres deux douches toilettes ari principal inzu nini vraiment nkagira nkavuga namaze kumenyera inzu nini mana kuronka inzu kandi ni bibazo kuronka amazu marazi ngene biruhisha bigoye ndaba traumatiser ndavuga ati mana none nzobigenza gute muganda ndagenda mubwira ati basi je nta kibazo amafaranga nzo yaguha ayinzu ko dr Fatima navuga ni birumvikana nyene inzu ya 3 chambres douche ama douche toilette abiri ifise baraza zibiri imbere n'inyuma ise n'igikoni indani ku miliyoni ntanyivye birumvikana mugabo ndavuga ukunda muzi aya mayara nkayemera vyoroshwe kwenye facilement n'ubundi azazovyuka mbwira nase kuri 1,200,000 ejo avyuka mbwira 1,500,000 ejo avyuka mbwira 2 millions cinamubwira ati je maranzo yaguha mugabo twumvikane mpe contrat sinye contrat kugira ngo menya ati inzu ndayirihaye amafaranga hama nimba ushaka kuyiduza après iyi periode niho uzoyiduza basi nicyo ndabizi ndamubwiye contrat yaciye asara induru arakoma induru yari umuswahilikazi nanje ndi umuswahilikazi murabizi ndi umwana wa mwisi nanje ndi umuswahilikazi atangura kuntuka hii nyumba sio wewe umeijenga. Hii ni nyumba yangu. Unataka kuniharibia tu ya makontra, sikupati kontra, sikupi. Nenda muvuze na cyanda bikata. Ndamubwira lakini mbona unasirika? Kweli kucushavura? Kontra si ibintu bisanzwe. N'ubusanzwe umuntu agiye gupangira ala base ariko arampaye kontra kuva kera. Niba ntayize nuko nabona twubanye mu mahoro tubanye neza nta kibazo impamvu ntigeze nsaba kontra mugabo unye ibintu biragoye impa kontra ari ibintu bisanzwe bararanka kuma kontra je navuga nti jewe na avance nje ndamuha yindi nkamuhindi avance kuri amafaranga makuru yabwo amafaranga mashasha hama tukagira kontra bansharasara aja kumamagarira abanyumba 10 ngo ndumushaka
ako shetani yaje uriyumvira bino bintu bigenze gute bihabaye iki kw'ibintu twari tubanye mu mahoro atakibazo na kimwe gihari kandi mve ngo haho hose yareka mpamagara abanyama 10 yashiringa byo muri frigo yanje ibana zari ziki wumve ngo nta ngorane nimwe ihari mugasitira akampamagarira abanyama 10 namubwira none ko mpamagarira abanyama 10 je amahera nanse kuyaguha ko nabikwemeye ko nzi yaguha mugara kubwiye umpe kontra muganye bakubibasha barambwira rero wewe uyu mwana twe turamuzi atanguye ibi muhinzu yo mu mahoro muvane mu mahoro kuko ivyo uriko uravuga birumvikana mugana nawe nimba kuzaragira ibi nibi inzu nigwiwe yimusubiza hasaze mw'abandi bantu ndavuga sha hatanguye ngene kuza mw'induru umuntu aramubana neza akatanguza mw'induru vomye muvane mu mahoro canangura kurondera inzu mw'abantu mwe kuronka inzu ngahe Bujumbura banyina amazu mwatuhangaisha pa Bujumbura amazu mwaradugije nk'amenga twe tumishagara yaraduze ntibona ko ubuzima bugoye igakujya mubona ati inyama ku isoko zaduze mukazisuma zizimvye natwe niko tuzisuma zizimvye mwoze ramuze muratwumvira ikigongwe sindonda inzu kugira ngo ndonke yanzu iri kuri ya stanza ya endi nariko ntibimbanye ngoma ndabura inzu ndabura inzu pe ntuwako bitonere bose muri ko naba muri sud ko nasinashaka kuva muri sud ndavuga mbabarire mu ndonderere inzu yaya amafaranga inganuku yigenga nta bantu nkeneye kubana nabo sinkeneye stress z'ababanyi oya pe ko narabanye nabo oya bahukaza indusha nkeneye gutaha muhira ngiye kuruka nagiye gushukana n'ababanyi ntagiye gushukana ngo wewe umwana wawe yakubise uyu ngo wewe byagenze uko ngo byagenze abakozi ngo bagwanye oya nubwenga nta sifisizo mbaraga ndayibura inzu mugabo gutembera ni vyiza ndonka inzu ahantu hari ama appartement hari amazu menshi mwumva gusa nashaka kubana n'abantu benshi ala base nashaka inzu ngo nibana ngo yigenga nje bihera ndonse inzu ahantu hari inzu ari nkiyangirane nka 30 cyane nka 20 kumuraze n'abantu ama appartement bagira 5 hejuru 8 haha izindi hahasi zanganuko inzu zinganuko mugabo sinzi ukuntu nyine mutwe ndavuga ati none wowe waragiye buraye warabonye ko hanze ba mu appartement kandi barabayeho kandi ntibagwana uzomenyana nibisanzwe kandi rero iyo nzu yari hafi y'abantu bana biga hari hafi y'amashuri y'abana ndavuga ati basi kandi abapeshe bashaka abana bo gukina hari abana benshi bakinana ugakaba ndabikore ku bw'abana ndafata iyo nzu izimvye gute mw'abantu mwe izimvye gute 3 chambres nyine 2 douches toilettes igikoni cyo hanze basha izimvye simvuga amahera yayo bayaka ndayavuga yari kuri 1,500,000 ushaka nawe kuvuga ngo basi nawe uvuge kandi wari keza murumva inzu yari kuri 1,500,000 ndavuga ati ntashobora ko amazi yose aguma bambwira ni 1,500,000 2,500,000 hemwe haheze bagira kaza 4,000,000 akavuga ati mwe murasanzwe tuko je nkora hebwa mpange inzu ya 4,000,000 ndavuga ati reka ndayifate nubwo mbona ari akajembe gate kamazu menshi mbona ngene ko bizongora mugana avuga ati ntaco sinirirwa muhira kenshi made ku kazi nzotaha mbonane n'abana je kundi ndi munzu simva munzu pena no ngaha je ninjiye munzu maninjiye munzu kugira soke hanze ngo bari kibazo ndabiha logique ndafata iyo nzu ndayifashe ndariha avance ya 4 mois oui chérie nta pas de mani irimo ngaho irimo okay enjoy rero muravyumva aho rero uri kuja amatsese yo kurondera amazu bifatanya no kurera abana bifatanya no ku kazi biko birabibuka kajembe gete bimwe bikume no mutwe ahantu hose utagira isho yo guhahano na hamwe uhungira yo gabo faranga bose nakuyibura yababugiye mu byo kwimuka nanga avance ya 4 mois iyo nzu yari kirishante ntiyari bwayiheze ntiyari ifise imiryango amadirisha ntiyugarika hari atwari bari ntayimo toilette bari bwashiremwo
amakaro urumva nyene yari ikirishanje ubwo navuga ati ndayitanga ko mazu yari karanduye kandi nkene gutanga inzu y'abandi hakiri kare sinze kugura umuntu mbereye mu nzu ndavuga ati reka ndayifate mugabo kamwe murabizi ko utanze avance nzi tarahera aca bayiguhereza hama umuntu nyene iyo nzu aranyemeza neza ko mu mpera z'uko kwezi nayitanzemwo inzu nzoba namaze kuyinjiramo Jean nzoba yaheze kandi kuri ko kwezi nari sigaje kuba muri irya nzu nabamwe Jean Mvumega sinzoba ndamucereje nyene n'inzu irya mbamwo bizoba ari neza ku mwanya basha uyo muntu mpaye amafaranga ntambere ikigerageza mwumve ukuntu ibintu urumva biba ari ibintu uva muri kimwe wibaza ngo kiraheze hacihaza ikindi hacihaza ikindi iyo nzu nafashe uyo mutama nari narafunze mugirira video wenyene yo kumuvuga mvuga ububi bwiwe n'ukuntu akora ikibi mugabo nagiriye numvise umenga ntibikwiye ko arafise umuryango kandi umuryango ushaka kuba wa victime y'ibintu yakoze mu Kinindo ndari hiyo nzu numve ngo shaka ntiyari isize n'irangi entrete ntiyari isize n'irangi mumve nyene ko yari inzu nyene shanti mugabo kameme umuntu amuhaye 6 million arashaka gukora ivyo byose akabiheza mu mwanya mutoya kugira gushikiriza inzu mu mwanya neza mu mahoro hewe ya mafaranga nimba yakoresheje kinavyo nzi hakira kimwe yakoze kuko napfa kukazi nkacaho hano nkarabanda yuko ariko hari ikintu cyakoze kugira babasuburi muri ibintu bimwe kurumva hari igihe ufite ibintu byinshi mu nzu uvuga ati ubura ugabanya akazi kuko imuka biraruhisha sana uko ngiye nkasanga ntarangirira asigwa uko subira nkasanga ntirirasigwa imiryango ntirajako nta kintu na kimwe kirakogwa ubundi munsi ndabasanga basiho abatwate bayashizemo ndavuga ati ko basize abatwate renzi bagira bayiheze basha kwa kwezi kurahera yanzu kiri kwa kundi nyene nayirishe imeze nanda mu telefone nyene nzo navuga ati shaka kugora uyu mutama numva nayifitiye respect cyo gena nuba avuga ati namahera yafise umuntu akenye ngira ngo harabaye kibazo namanda ne kibazo cabaye kiye ko yanzu kimetwa kundi nyene acambwira ngo ngurone ngwirangi ngurega amafaranga ngo umunyesha makuru amafaranga urayafise ngurone nta kuntu ngo yisigishiriza irangi ngo hama nkaza kwandika muri kontra kwirangi wagisigishirije ko mu gusa utazosiga irangi kandi bushasha kabasha nari ndushe numva mu mutwe niko birinje ugatuma umuntu nze fise amayaranga na guke yabuze amafaranga ari munsi ya Emilio kugira asiga irangi mu nzu yiwe apisa amafaranga narayamuhaye nara muri avance avuga ati ndafite nta shwa mfise mba ndondeye umuntu asiga irangi aja gusiga irangi aho hose nta miryango iri muri yanzu ndabwira none kibazo cy'imiryango nasho ni gute atanguza arabesha Regideso ngo amatara kumashika ngo ahantu ngo bamenuize ngo bakorera ngo nta matara bafise ukwezi kose aho hari amatara ntabigiraza ukwezi kose naganda bamenyesha ko yanzu nayinjiyemwo uko nyene kugira ngo juste ntanga inzu y'abandi ntidushwane na nyene inzu narimbamwo nawe yabwinjire mu nzu itagira imiryango ndayimukira uko nyene narahiriye avance nisigishije jange jewe nyene ndayibamwe itagira imiryango maze kuba mu nzu agira umuryango n'umwe hamwe no muri douche urenda guhamagara umuntu ati hagarara ku muryango ntagire umuntu ntagire n'umuntu arengana ngiye muri douche mana we mba muri ivyo imiryango yashize ko maze indwi zibiri mba muri iyo nzu ndi muri ivyo buri gihe ko ngiye muri douche nza guhamagara umuntu hagarara ngaha unzibirire ntagire umwana canke ntagire ibintu bibuko ubuzima nk'ubwo ndaruha uko bukeye kandi uwo muvyo yaba mu rupangu nyene uko bukeye ngiye ukaza nkaca nkamuvugisha none mutabimeze gute ko imiryango mutaye dushiriraho kandi bimeze ukuntu kumbana n'abana batoya ibi nibi none hari abantu bato banje ba munzi wanje hagiye bibagora kuja muri douche kugirane aca kumambesha ngo ejo bazoba bayizanye hemwe iyo ejo ndayirindira ndayibura ndavuga ati rero uyu muntu atangiye kungora tukiri mu minsi ya mbere je ntituzoshobokana kubera ko inzira zimvye
shaka mu nzu y'amafaranga na gutya anye ayo nsagira imiryango ko nzosura kandi nkayiriha imeze uko muganda abwira Imana ati Mana iyi nzu akaba ari gwanje no kuri uyimpe kuyiba karayisenge na papa arayisenga kwimuka muhire baraje baramfasha kwimuka iki upanga ibintu murazi ko kwimuka biraruhisha ntushaka kubishobora wenyene banikita baraza baramfasha kuza gupanga ibintu urumva avuga ati at least basunda ndimutse ngira nduhuke hama ntangure gukora ndi tranquille amafaranga natanze ndagaruze iki aizi biharuro ufise mu mutwe wawe kumbe wimukiye mu nzu gasheshe mwumve impamvu naho abantu bajuje abantu mwumve ngo nabaye mu nzu y'umusulmane ndayiba mu 4 hafi 4 atanduru ziraba kiretse kuva kiretse iyo problem y'amafaranga yiwe habaye niyo kure kwikunyima kontra canja mu nzu y'umupentekote basha umupente bamwe bigira ngo ni bafite imiryango y'ijuru aca bari wambere kigaragaza kimwe ntabigere mbona mu buzima kimwe ntabigere mbona mu buzima basha iyo nzu yari ifite installation y'amatara idashika amaprise umuriro n'uwinjiramwo ntiwashika je hari genzi ntaga nkaza gukorera muhira ko Imana yarameze ndaronka connection Starlink rero hari gihe nyene vuga ati ntaheje akazi ndaza kumuhira na uploadingire muhira canke mbandanyirize muhira mwumve kugiye namaze muri iyo nzu sinakorera kandi wumve muri iyo internet utayikoresha nkamubwira ati burya inzu yinstalle nabi murera mutamagara umuntu aze kuyinstalla kura ko umuriro ntushika mu maprise akanyemeza ngo ni quartier yose quartier ya Kinindo ni umuriro ni kuri kurambwira je nkamubwira papa wanje akora muri amazi imyaka 40 akora muri Regideso ariko ushaka kumbesha ntushaka kumbwira ko umuriro bimeze ukunya ari Regideso ko jean ko ari Kinindo yose idashikana umuriro ni peut-être ko ari inzu yanyu ifise ama compte y'installe ukuntu kuburyo hari n'amazi menshi deja hari amazu menshi maybe ko umuriro ushika ngahari mukiyo udashaka gushika mu mazi mwakanyemeza ko neza ari Regideso kandundura rimwe nkataha nkasanga inzu yanje n'inzu y'umubanyi twegeranye nta matara zifise kahema mugabo abandi bantu bose barafise amatara still ngo ni Regideso Regideso nayo yaragowe ugira mu mutwe wanje ndikirofa ku buryo Regideso yaciye amatara ku nzu zibiri zo muri appartement yose abandi bakaronka amatara ngo ni Regideso Chatumye mva muri iyo nzu nayo mu kwezi kumwe gusa kumwe nariko ndabandera inzu yindi ni ikihe kintu rero mwaza chatumye nimuka deje uvuye mu stress yo kwimuka uma dépense tagira ukunangana mu buruhe bumwe wumva utonekara ahantu hose muga malgré ubwo buruhe bwose nayo ma dépense uri kuri yumvira kuva muri iyo nzu umaguru masha utabona imbere n'inyuma muko dabaye biramatwashikanywe mukimuka ahantu muhamaze kwezi kumwe konyene biramuze kwashikira ubu maze gushikira ambare yandike mu commentaire umuntu byashitse akimukira mu nzu akacivamwo juste après un mois byari ryambere neza na neza umunsi twabisa mu gitondo twumva amatara ariko araturika baramaze kumva aya matara ari hejuru riturika je nkibaza ngo ni ibintu ngira umukozi aramenya ikintu ngira ngo hari ikintu ataye hasi nkumva rimwe riraturitse Mafyumva hama haratanga guturika ryo mu cumba c'abana bana guturika kakavako kaja kabero gutara gose kagashwaragurika riraturika pesha yage kwishure harasigaye umukozi nako hari karamutegura ngo mutware kwishure hari mu gitondo numva itarabindi yo muri corridor naryo nyene riraturitse muga hose nari consciente ko amatara karaturika nanzi ibintu biko biramereka muga nkangura kugira ubwoba bwati kubega ko yaturika ibintu ngaha anye hanyuma nza mbona ngiyanye mu cumba niryo mu cimbi wanje nagenye riraturitse ndavuga ye kumbe n'amatara karaturika haiza kana nk'amasegonde numva induru y'umukozi ariko arakoma induru ari muri salo cyo ndavunduruka niruka nza muri salo sanga itara ryo muri salo riko riraka urubeya urabona ndavyibutse n'usangiza na Charles Paul basha umwana wanje yari muri salo nari njyanye akabakora mutegura tubona itara yari amatara abiri
ribe ryaturitse hama rimwe ryariko rirakurubeye urubeya vya vrai sinzi ko nyifise video narafashe video urubeya mu bwoba bwanje urubeya rugakoroka hasi kwitapi sinari ko ndabona nyine tugera tuzimya urubeya rwo kwitara hejuru ahubwo twagwana no kuzimya urwo rubeya rukoroka hasi kwitapi bwa ntiruturiye itapi ngo ruturire inzu ubwoba buranyica mungisha umwana musohokana hanze hanyuma nsohotse hanze ngiye kubibwiranye n'inzu urumva nayo maze igihe ndamubwira ibibazo vy'inzu nkamubwira imiryango umutama inzu yenstaye nabi amatara ejo yaracitse umva nagumanja je narasinyara ko navuga ati kameme ni ikibazo ambigize ikibazo c'inzu mbana na nyene urupangu mu rupangu ndamubwira ati bigiye hari ibibazo bimeze kuko ndi mushasha sindamenyera kugira ngo ibibazo bihari bashobore kwitorera umuti ko niyo nzu yari nshasha deja heyo ndayimubwiye uwo munsi mu gitondo niwe nije naciye ntukwa yaciye ntuka arantuka hema arantuka aranyambika ibara ndarovugana ziba uwo munsi narabuze ikintu mvuga narabuze deje sangwe nifite ingorane zanje zindi ziri personnelle izo ku kazi hagiyemo nizo umuntu araje agututse ari wari mwikosa sinamwishoye uwo munsi narahagaze ndazungurirwa ndabura ikintu mvuga acambwira ngo ndone ngo ni ryambere ubibonye unigambere ngo ubone ngo ahantu nguruwe ngo kamatara ivyo ngo bisanzwe gukanya ngo sikosagane ngo nikosa garage dezo ku mutima ati mani ko barira umwana wanje agira hire mu nzu muguru kurambira ngo ibintu bisanzwe ibintu beje ko candatse imodoka ndigira ku kazi canga ndo musinye nandike abakomisiyoneri bose nzimfise mu telefone yanje bose nabwiye ati umva sinzi yo mugira mu kubura inzu mugabo man bimwe vya urgence mu ndonderera inzu shaka kwimuka kandi vuba na bwango mu ndonderera inzu ana kuba desespera nkuvuga ati je naho hoba mu maramvya bana wamenyeye kuva mu Kinindo ni hafi ni large muri ville ni 10 minutes ubusa muri ville navuga ati as long as ndonka nari namaze kwa traumatize nabanye namaze kubyo nuvume ngo ndashaka kuronka nyine inzu cette fois sinshaka ngo inzu imeze ukunye ahubwo nasanga mvuga ati mana umpenye n'inzu umuntu afise umutima umuntu atahura ko ego inzu yarayubatse mugabo uyo muntu ayibona ntayibamo ku buntu arayiriha kwezi kandi nawe afise amashaje nawe afise ubuzima umuntu ushaka kuganiriza akatahura ikibazo afise nk'umuntu apana umuntu utabona amafaranga y'inzu gusa yo nuvuge ngo bugira bupayuke muri uwo mwanya numusengera nsare tuza kumavi ndasenga ndavuga mana ndarusha aho bigeze ndarusha aho hari mu kwakangahera hari nko mu kwicumi ndibaza hari nko mu kwicumi basha aho sanga ndavuga kwezi bisanga vyako chaque mois yari bifise ibisanga chaque mois yari bifise ibisanga vyayo nava muri navuye Buraya muri juillet ndushika muri mu bisanga vya nyene inzu byo ku iyo nzu nabamwo juillet août ndondera inzu ndayironka septembre ndimuka septembre octobre nzingo ndimutse biraheze mja mu byo kurondera inzu kandi bushasha rondera inzu Imana yanje basha namambwira ati uri mu bibazo ntuzuraha focus ibibazo cyane ahubwo zurashimana ati urashima Imana kuma kwa biriko birakuba ko ntuzi ikintu biguhishiye biraguhishiye la gloire que toi tu peux pas comprendre ko nyene ugiye kuvyikoresha ubwenge bwawe cambo n'inzu basha mu buryo bw'igitangaza ibana kuri statue kumukomisiyo nyene naye natumye inzu iyo ibaza namubwiye ko nkene inzu ya urgence ntiyanyereka ntiyayima atayiterera kuri statue ayiterera kuri statue cangira Imana ndayibona ari hakishirako ndamubaza iyo nzu yafashe video yayo iyo nzu ni inzu iri hehe ngende kuyiraba ubunyene acarambwira ahantu iri ndamubwira ubunyene ndagiye kuyiraba yari muri quartier mvuga ati si makati navuga ati ndashaka kuja muri ayo makati nashaka kuguma gene kuri large namenyere kuja igiye barabara rya large
ndavuga ati iyi nzu mbona ari nziza reka nje kuyiraba hama mugati ndamubaza ngene inzu ko namambaza ngene inzu abintu canke abahanzi siko ndavuga ati mana aba diaspora mwubatse amaze Bujumbura bana bahezagire gose kora ko mwara hari abantu ngahanye mwakoreye iciza mutabizi kora ko aba diaspora si abantu baba bafise ipupa y'amafaranga ngo bafise inzaraza zitagira iherezo bari babantu nyene ubafatiye inzu neza ukaba bari haneza niyo batimangaje twanaronka ku bantu bapange ba diaspora inzu yifashe neza ukaba uri umuntu abari haneza murabana imyaka n'imyaka atangora n'imigeri haba navuga ati mana nta kuntu mu sondera kantu najewe ukamye inzu y'umu diaspora none ukabunga hana bapangiye baguma bazreza ndabari haneza sindabaceza mugabo wihera bane stress hewe iyo nzo shamwe n'inzu y'umu diaspora kandi ngo niwe hora yibamwo aheruka kuja hanze ndavuga ubuza ngo ndagiye kuyiraba canja kuyiraba hemwe nsanga inzu hari imana nshaka kwishura ibanza gutisha mu byacu byinshi kugira ngo nyene umenye ati nije nagukuye hano hantu nje nagushikanye nga ntiwigire wahatari nije nahagukuye nije nahagushikanye basha sanga inzu nziza inzu y'ivyumba bine ifise cuisine y'indani ifise cuisine yo hanze ifise jardin ifise parking y'imodoka nka zitatu ifise icumba kingana gute cyo canje kingana amahero yose n'itere ya basket ndavuga sa iyi ndayifasha mugabo yarizimvye kandi nyene navuga nti mugabo jewe narasenze kandi Imana yaranyishuye eba nsaba n'imihoza nyene inzu mutwe umuntu anegusana inzu na nyene inzu turanegosa ndamubwira ati no kuri je hano hantu mbona ari kure ni kure amashuri y'abana ni kure yo ku kazi ni kure ibintu byose nta kuri umugabanyiriza amafaranga y'inzu ushime umuntu w'umutima umubona kare kuko ubundi banyene amazi bakubwira ati swa turatosha canke ugende iratora undi muntu ko amazi yarabuze mugabo wewe wumve ngo yaranyumvirije arantahura aremera kugabanya inzu mba mu nzu bantu b'Imana ndahira abandi nkavuga ati mana urishura Yesu agira neza nukuri nararushe inzu ndayironse inzu sindayironse habakurikije ivyo kunyiba ibikoresho ku kazi jean ibisanga vya mbere urabiratorera solution Imana iraguheza giyero wave mukasha mbere haba hagiyemo ivyo kunyiba ku kazi haba hagiyemo ivyo kurirwa kuja kuburana haba hagiyemo ivyo kurirwa ku gipolisi yo umwaka urinda uhera ntaratora ahwi na gato umva havamo kimwe hazamo ikindi mugabo nubwo bimeze uko jewe après Imana yagira nyigisha kuba grateful kuba umuntu ashima no mu bibi kuko ivyo vyose ashinababwiye même si mubona mega video ni ndende nababwiye ama resume kubera ko uyu mwaka nimba hari umwaka nanibuka mu myaka yanduhishije uyu mwaka apa umwaka natwaye minda ya mbere mwaka wa kabiri ambaniye na 2025 kuva ugitangura Ego hari bwiza Imana ngire nagiburaye abandi vyanse ko bagenda ndazara bone shase maviza bakayabona mugaje Imana iramaviza hari ndishe ngene Imana yankoreye mugo sanga ivyo Imana ikira gukorera hariko haza n'ibindi bibi mpore hariko haza n'ibindi bibi vyinshi nk'umwana w'umuntu cyo bituma umenga bagenge bwiza Imana bakoreye uciye ubona biga bibi mugabo muri ivyo bibi umuntu agenda arabona ko kwimana kumurinda mpaganda arabona ko kwimana atabura hasi sinigeze mbura rasi kugaburira abana sinigeze mbura amafaranga y'ama avance y'amazu mwumva nafashe inshuro zingahe sinigeze mbura amafaranga yo kugura igitoro sinigeze mbura amahera yo ndaje gusangira n'abagenzi ubukene bwarankubita c'est vrai aho bavuga ati ye kuvana baho kuhatangura akazi sebwa kene nkuko mukabona ejo Imana ikikucira inzira ikigukira ko utaza hano kivuye nuza abantu ngene bakurondeye baciye bakurihira ya mafaranga yose baramaze igihe uri kurarondera urumva ukagenda nyine urabona uko kw'Imana muri izo struggle zose rero abantu b'Imana jewe nje kubabwira ko Imana yangiriye neza mu ivyo bibazo byose nagenda camwe Imana yambaye hafi Imana yandindiye umutima wi haje mwiyindi simaka haje yindi
Imana yaranzigamiye abana ntibaja mu bitaro, Imana yaranzigamiye sinaja mu bitaro, urumva nararushe c'est vrai, mwaka ntiwabaye soft nk'indi myaka, muga malgré tout ça hariho jewe nagenda bashingira intahe y'ukuntu umwaka wanje wabaye w'imiruho, mugabo Imana yagira nzigama, nagira nzigama, Imana igenda irangirira neza, antuka ivyo nayisavye agenda irabikora, nubwo nyene wabona nyene ko hariho ibintu nyene by'ibisanga byinshi nagenda ndacamwo, ngahama Imana ikindi naco yaranyigishije muri ivyo bibazo byose Imana yaranyigishije kubilayinga guheba comment dire, Imana yagira anyigisha guca bugufi nkahereza ubuzima bwanje Imana nkabwira ati umva ibi inyigendo bijemwe jewe ntavyo nshoboye biranse, jewe ndi umuntu muto gose bwenge bwanje hano hantu ntibushobora kuhashika, mugabo warabishoboye nta kintu kikunanira. Imana iranyigisha gusurroundinga everything to him, kuyizera kandi nkizera ko nubwo bikomeye Imana irashobora kubinkuramwo, nubwo bikomeye hariho ivyiza Imana imbikiye inyuma y'ivyo bintu, hariho la gloire iri kashe inyuma y'ivyo bibazo vyose kandi irahari, nagenda yibona batwe ivyo bikoresho turonke ibikoresho bindi bivuye ku bakunzi tutatuzi no kutwo bironse kandi vyiza. Imana nagize ingorane z'amazi, Imana impinzu nziza kandi na nyene inzu umuntu muzima, umuntu w'umutima, nagize ibibazo vyo Mana vyinshi, mugabo ngenda ndabona ko kw'Imana muri ivyo bibazo. Rero nawe sinzi ibintu uriko uracamo, sinzi ibintu uriko uracamo mu mwanya, sinzi ngira ushobora kuba urwaye, ushobora kuba uriko uracamo struggle nyinshi, mugabo izera Imana, senga uce bugufi ubwira Imana ati Imana jewe hano hantu ndananiwe sinshoboye, muga ndazi ko ijisho ryawe ritamvuyeko rikindiko, uyibwira ati ntabara ndarushe, ndi umwana w'umuntu ndarushe, ndarushe. Nabagiye abantu mwemera muri Bibiliya bakoze ibintu bikomeye bigize ntibaragira abanyene baragira intege nke, ibintu bikabana bishaka intege, bakabwira Imana ati Imana hano ndaciye bugufi ndafukamye ingu ntabara. Hanyuma twiye gutegura umwaka neza, jade yumvise nayiteguye nabi, nagiye gusenga c'est vrai, mugabo ibintu nasengeye Imana ibintu bikari Imana yari bikoze nasengeye nasavye, mugabo nibagiye ko umwaka ari munini, umwaka ufite amezi 12 kandi ukwezi kufite imisi 30 canke 31 canke 28 kufite imisi myinshi, bifo ko dusenga tukazibira ahantu hose umwasi ashobora kwinjirira. Rero Imana ibafashe ibaho umunezero surtout mu mutima mwiva kure mu bibazo byanyu, ntimuse nk'ibibazo mu izina rya Yesu. Yesu nico nansi malika yuko nariko nshamazo byinshi, just nigeze nza kuja kuma narize cyagiye atwiba makamera, naho nyene nuko narenge mvuga ati birengira nsare sino nukwisiga ugafumugire foundation, ukisiga ukagenda usa neza mu bantu babone kusa nibazo vyabo, uterisha vumwasi nuko bashaka kucupira kusa nabi, kusa n'ingwane zawe, umwanyire gusa n'ingwane zawe, ugumuteza gumutwenga, umuntu adegaje umuneze muri positive, gumubwira ibibazo ati naho waje ndakubona ko waje shetani, mugabo je ntugira inkora umunezero wanje, ntugira unya ku buzima, kora ko niho hava ama depression yica abantu mukudakanga ibibazo biraza bikagukanga, ugacubiha ikibanza gacibigenda bikakwica mu mutima. Rero ibibazo foko muzamara bikanga mwebwe nyene bije namwe mubikanga, mubibwira ati waje mugabo I keep moving, nguma avansa, nguma mbandanya nubwo mwaje muri benshi, nguma nduga kura ko ndabizi ko inyuma y'uyu musozi hariho la plaine, sivyo kugira muze munabishikiyemwe mutabaye abantu babaye nabi, mutabaye abantu batagigira umunezero uri naturel, abantu bagize ibibazo byo mu mutwe, ngiye kwakira ibibazo uko bija mu vyereka Imana, mbwira ati Imana hano hantu urahashoboye n'abandi barabikora nanje binkorere. Rero nuko hama twige gushima Imana no mu bibazo, kubera ko haba hariho impamvu Imana yabirekuye ngo bibe. Rero shima kubwirya mpamvu nubwo utayizi wewe irahari, shima tuvuga ati Imana nubwo je ndiko naca muri kino kiba ndazi ko ari ikintu ciza unshimishije, ndagushima ko wanyizeye ko nzoshobora guporta iyi fardo kugira nshobore gushaka kuri iyo gloire umbikiye. Hanyuma Imana ibahe ukwizera, kubera ko byose bikunda bishobokera bizera, utizera nuko ntibizokunda. Uzogenda usenge c'est vrai, nubwo umukira avuga ati kino kintu kirakomera nshobora kukinkorera, muganda ndagenda kwibutsa ko atakintu na kimwe kirashobokera uwizera. Ko nta kimwe Imana idashoboye,
byose irabishoboye, irashobora kugukiza, irashobora kuguha imodoka ndatwikeneye, irashobora kuguha inzu, kubakira inzu ubona umenga nta buryo ufise, irashobora kugukiriza abana, irashobora kugukiza izo ngwara, irashobora kuguha umugabo, irashobora kuguha umugore mwiza, irashobora kugukiza akaboregwe, irashobora kugukiza ubusambanyi, irashobora kugukiza kunywa ibiyayuramutwe, irashobora kugukiza kuba iyo byose irabishoboye. Mwe gusa muyizere hama murabe. Iyi 2026 n'umwaka wo gushininga, ndababwira umwaka wo gushininga, umwaka wo gutesa, umwaka wo gusaneza, umwaka wo umwaka wo namwe ndabivuze ndavyizeye gose ko umwaka uzumbere mwiza cyane, azo umwaka w'intahe nyinshi gose kandi ntahe zitavuye mu marira. No, ntahe zitavuye mu marira. Namwe ndabibifurije ko waravye video, ndakwifurije kuzogira umwaka mwiza, umwaka w'amashimwe, umwaka wo gutera imbere mu byo uri kurakora, umwaka wo guprogressinga, apana gusubira inyuma, umwaka wo kwavance muja vers votre gloire. Ndabashimira ko mwanyumvirije mukantega amatwi umwanya wose. Imana ibahezagire cyane, ibarinde bazigame, hama ugire subscribe n'umutarayigira, ushireko like, hama akaba ari ikintu wize umbwire mu commentaire. Twe turagwaye inkorora ngaha muri iyi nzu, mugabo mu izina rya Yesu tuma tuyisengera, nikiza cateye mugabo mu izina rya Yesu izokira au nom de Jésus. Alors bisous à tout le monde, je vous aime.